ndabaramukije nongera ndabaha n'ikaze mu makuru ategekanya uko ikirere kizoba kimeze ejo ku munsi w'Imana igenekerezo ry'indwi ruheshi umwaka w'ibihumbi 2026. Imbere y'umutaga hitezwe ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hasi kurusha ahandi bikazokwibonekeza ibururi mu ntara ya Burunga kuri doka Celsius 13. Inyuma y'umutaga haritezwe naho nyene ikirere kizoba kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu. Ibipimo vy'ubushuhe bizoba biri hejuru kurusha ahandi bikazokwibonekeza mu Cibitoke mu ntara ya Bujumbura kuri doka Celsius 31. Hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe c'isaha 12:03 z'agatondo riheze rirenge igihe c'isaha 12 zibura umunota umwe z'umuhingamo. Nuko rero aha niho hagarukiye amakuru y'ikirere mwateguriwe n'ikigo Ijebu. Adeline Ngeze buhoro nije nayabashikirije, mwakoze kuyakurikirana.